Umutware w'abanyamurenge Enoch Sebineza ariyamiriza u Rwanda ku kwitwaza izina ry'abanyamurenge mu kuja kwiba Kongo. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri Isomo TV. Umutware w'abanyamurenge Enoch Sebineza ariyamiriza u Rwanda ku kwitwaza izina ry'abanyamurenge mu kuja kwiba Kongo. Umutware Enoch Sebineza uwo bita mu gifaransa notable w'abanyamurenge yarashikirije ahagaze mu ntambara imaze imyaka 30 mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara yasinzikaje ubuzima ikongera igahitana imiliyoni zirenga 16 z'abanyekongo. N'ubushitsi bw'amanga umutware Enoch Sebineza aravuga ko haciye imyaka 30 abanyamurenge biyamiriza ingene igihugu cy'u Rwanda gikoresha izina ry'abanyamurenge mu kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico gihugu cy'u Rwanda kivuga ko kije gukingira abatutsi b'i Kongo bitwa abanyamurenge. Igisirikare cy'u Rwanda cashika muri Kongo kikica abanyekongo, kigafata ku nguvu abakobwa n'abagore, kikongera kikiba ubutare buri ku butaka bwa Kongo. Nk'uko umutware Enoch Sebineza abandanya bishikiriza, avuga ko abategetsi b'u Rwanda bo bategeka abanyamurenge bemeye kubakurikira ko babakura ku butaka bwa Kongo bakabajana i Rwanda. Ni naho acaboneraho kuvuga ko ababajwe no kubona hari abanyamurenge bakibandanya guhendwa n'u Rwanda, bakaba bagiye bakurikiye abagwanyi ba M23 RDF bavuye Uvira, akongera akavunira akagoha abategetsi ba Kongo ko batokwizera ko M23 yavuye Uvira igasubira aho yari yavuye, ni ukuvuga Kamanyora na Katogota ku birometero 150 uvuye Uvira, ko yamara afise ivyemezo ko M23 RDF barisange, ni ukuvuga ku birometero bitarenga 30 uvuye Uvira. Uyu mutware aravuga ko kuva mu ntambara ya mbere yo mu 1996 biyamirije ukuntu u Rwanda rwatumye ubwoko bw'abanyekongo bamye babana mu mahoro bwaciye butangura kwiniwa abanyamurenge bivanye no kwicwa kw'abanyekongo bishwe n'abasirikare b'u Rwanda, bigatuma abanyamurenge bafatwa nk'abansi b'igihugu cyabo. Ni naco catumye aja gusigurira abategetsi b'i Kongo i Kinshasa ko abanyamurenge biyamiriza abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda ku bitero gikora ku butaka bwa Kongo, ku gusahura ubutare bwa Kongo no kwica abanyekongo, ndetse akagabisha n'abanyamurenge bemeye guhendwa bagakurikira abagwanyi ba M23 RDF igihe byavuye Uvira, ko abo bahemukiye imiryango y'abanyamurenge. Yamara naho uyo mutware w'abanyamurenge ashima kwitwa umunyekongo, hariho uyundi munyamurenge yahisemo kuba umuja w'u Rwanda. Uwo nawe yitwa Rugabo Fidel, yiyita koroneri, ariko abamuzi bavuga ko yahoze agwana muri RCD Goma, akaba yari yarahungiye muri Canada. Yamara ubu bivugwa ko yoba ariko agwana hamwe na Twigwaneho, umugwi w'abanyamurenge bari mu buja bw'u Rwanda, avugana akamanyama menshi ko agiye kurwana n'ingabo z'u Burundi, akanavuga ko abishatse yotera no ku butaka bw'u Burundi. Yamara u Burundi buracahagaze ku masezerano yo kugarukana amahoro muri Kongo, ariko uyo Rugabo Fidel n'abamutuma biyumva akanyarigabo ko kuza mu Burundi baraza, ingabo z'u Burundi ziriteguye kubakira uko bitegerezwa.